Nous sommes de tout cœur reconnaissants à Dieu. n'umutima wose turashimira Imana kubw'ijambo ryayo Nous écoutons ryo twumviriza mu muzuro munini et cela kandi ibyo de manière mu buryo équilibrée. mu gihagararo ciza, Que ce soit l'enseignement, haba ku nyigisho, que ce soit la partie haba prophétique, igice kiraba ubuhanuzi bwo mugambi que w'agakiza, ce soit les mystères haba de Dieu, amabanga y'Imana, les mystères haba dont il est amabanga question ayavugwa en ce temps, araba kino gihe canke haba ku nyigisho z'urufatiro canke inyigisho z'imfatiro z'ishengero. Imana yatugiriye ubuntu bwinshi, nta deni dufitiye amadini canke ubwacu uko turi, ariko dufise ico dutegerezwa gukora ni gukorera umwami, nuko twoshobora kumubona nk'ugororotse muri byose kugira ngo hamenyekane nk'ugororotse. Uyu muhingamo turagiye gufata akanya ko gusenga, dutegerezwa gushika aho turemera ubufatanye nyabwo mu masengesho kugira ngo nk'emu w'Imana ashobore kugira imitima mizima, hanyuma ashobore kwishura. Ku biraba ijambo, turashobora kuvuga ko twarironse mu mwuzuro, ariko ku biraba igikorwa ca mwemu, aho rero turashobora kuvuga yuko tukiri inyuma gato, kandi Imana ishaka ko dushikira ibyo dufitiye uburenganzira, ntitube gusa turi abantu bumviriza, ariko tube turi abantu bakira kandi bakakira ibyo bumva. Ibyo biba igihe twugururiye Imana mu masengesho no mu kwizera, mu kwizigira kose yuko tuyegera kandi tukizera ibyo twasabye, tukizera ko twamaze guhabwa ibyo twasabye. Iyo niyo nyifato ibereye, kuko byose ku Mana byamaze gukoreka, byose byamaze gusohoza. Mu kanya gaheze naganiriye na Mwendata Kufel na Mwendata Gilso, turafatanije cyane byibwirana n'ibyo twese ko turi hano, ariko muri bene data rimwe rimwe hari ibyumviro tuba tuko turaganira ko, hanyuma twageze ku ndunduro ko nuko tutari abakatolika, ko buri gihe tudasora isezerano rishasha tuguma dusubiramo, ariko turizera ko Imana muri Kristo yasohoje ugucungurwa gutunganye, kandi ko ugucungurwa ni ukwacu, hanyuma naturabayo ko twacunguwe. Ni koko urashobora kuba umunyedini buri gihe ukaguma ushaka gutunganya ibintu buri munsi, ariko ni ryari tuzokwizera ko byamaze gutunganywa nimba dushaka kuma tubikora buri munsi? Oya, ibyo si uko bigenda. Dutegerezwa kwizererwa ku mutima ko Imana yamaze kandi ibihe byose yatubereye umunyembabazi, nk'uko ijambo ryo mu byanditswe rivuga ngo girira imbabazi uwo ngirira imbabazi, nk'uko biri mu Baroma 9:15. Yahanaguye amakosa yacu, aharira ibyaha byacu, turi ishamvu yayo, kandi duha umwami ibintu byose bishobora kudushikira buri munsi, ariko tutaretse ngo buri munsi umwansi adutsikamire. Turabizi ko umwansi arashobora gutsikamira abantu mu mutimanama wabo, ashobora kubababaza, akabahaza, akabaremereza ibyo abagiriza ku buryo bw'uko batagishobora kunezerwa. Ariko umuntu araba ku mabanga y'Imana agatahura ko ni ubuntu ku buntu atakiguzi twahawe, ahatangura gushima kuko yizera, atangura gushima, ego biragenda ibyo bikajana. Nubwo atamurongo n'umwe nasomye
ujana n'ibyo twumvise ejo ku mugoroba n'uyu munsi mu gatondo, ariko Bibiliya yose yuzuye imirongo yo twoshobora gusoma kandi yohuza neza n'ibintu twamaze kwihweza mu cete c'Abaheburayo c'Abanyefeso. Dufise iki cete kitwigisha ingene canke ico dukwiye gukora. Abanyefeso igice ca 4, nankeka twamaze kubivyihweza ko muri kahise ingene Pawulo avuga ubwa mbere ugutoranywa, ugucagurwa, hanyuma akavuga ugushwa kw'ibimenyetso. Hanyuma nubwo biba biri uko, mu gice cya 4 umurongo wa 22 tugasoma ibi bikurikira mu Banyefeso 4 umurongo wa 22, ngo kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza k'uruhendo. Umurongo wa 23, mugahinduka basha mu mwemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Hano hariko havugwa ukwiyambura umuntu wa kera kugira ngo twambare umuntu musha. Twumvise ko umwami ashaka kudukura umutima uko Mana yagibuye, aduha umutima musha, umutima ushobora kwiyumvamo, umutima w'ubugwaneza, wuzuye imbabazi, wuzuye ikigongwe, umutima muri uwo mwemu w'Imana ashobora kuriramwo, umutima aho ivyamwa vya mwemu bishobora kugaragarira. Kandi twabyiweje muri kino gitondo, dushobora gusa kwishikanira Imana n'ivyo tukaja kuri yo, hanyuma ni Golgota niho tuyisanga, si hagati mu nzira. Hariya niho umuntu wese ateza kugenda inzira yiwe wenyene. Nivyo hakurya ya Golgota Imana izosangayo umuntu. Ni Golgota niho Imana idusanga, niho ihurira natwe. Ariko umuntu wese ategerezwa gushika i Golgota wenyene ubwiwe, akishikana ubwiwe, agatahura ko ni hariya niho Imana yishuye muri Yesu Kristo umwami wacu. Aho niho habereye, aho ivyo atanumwe muri twebwe yogira icyo akora byabereye hariya. Agakiza kuzuye, ukwiyuzuza kuzuye, ikigongwe cuzuye, ego, amahoro hamwe n'Imana. Umuntu ahagaze imbere yuko ashikira Golgota bizomugora ubuzima bwe bwose, ariko umuntu agiye agashika Golgota, agenda agashika ku mwami n'ukwizera, akamenya ikintu cabereyeyo, kuri uyo ibintu bihambaye bikomeye bizosoza, kuko nta muntu n'umwe ashobora kubishika ko ubwiwe bwite. Iyo tugerageje kubikora ubwacu bwite, birashoboka ko tutazobishobora, ko tutoshobora gushika i Golgota. Dutegerezwa kumenya, tugatahura yuko twabambanywe na Kristo, dutegerezwa kubimenya mu kwizera, tukabibona nk'igikorwa c'Imana cabaye ku buzima bwacu. Ibintu byose byoshika, Imana ni nyakuri. Nimwibaze ko Imana yobona ko ari twebwe ngo tubize kuri, oya, ahubwo ni twebwe tugomba kuyibona nk'inyakuri, hanyuma tugategerezwa kuvuga nk'uko vyanditswe ngo wewe uri nyakuri. Igihe cyose biba bijanye no kuba ari ikintu, Imana nizo kwama ivuga iby'ukuri. Iyo bijanye kuri mwe mu Imana, ibintu byinshi byaranditswe, ibintu byinshi byarigishijwe, ibyiyumviro byinshi byaraganiriwe ko, ariko kuri twebwe ikimenyamukuru nico dushaka. Ntidushaka kuvuga gusa mu by'ubwenge ibyo bintu ngo tangwe kubwiragiza ibintu by'amajambo kuri ibyo, ariko dushaka mu by'ukuri yuko mwe mu Imana nyakuri afatanije n'ijambo ry'Imana nyakuri, bibona
ikibanza cyabyo mu bana by'ukuri b'Imana, kandi biranakwiriye gukurikira uko ibintu bigenda, tutaretse ngo tujanwe ibinezeza byacu bwite, turabe isoko ryarugurutse kandi tegereza kuba ryari ryere kuri twebwe twese. Umwami aravuga ngo amazi nzobaha azoba muri mwebwe isoko ridudubiza gushika mu bihe bidashira, mu bugingo budashira. Yavuga mwemu yagomba azoze kuri abo bazizera. Amen. Ego ikintu rero kiradudubiza, niba si umunwa utangura, ariko mu mutima niho bitangurira. Bitangurira mu mutima, hanyuma bikakwiragira, hanyuma bigasohoka, hanyuma iminwa ikanyiganyiga, tugashobora kumuhimbaza no gushima umwami. Ejo ku mugoroba twumvise ikigereranyo hamwe n'ibiti bya kera byari bikobotse. Mwita James yambwiye ko haheze iminsi mike iwe yasomye umurongo ya nyuma yo muri Ezekiel 17, naho havugwa ibiti bya kera, hanyuma akavugwa n'ibiti bishasha bimera. Imana ishaka kutubwira abantu batewe nk'ibiti biri hafi y'imigezi y'amazi kandi bigira ivyamwa mu gihe cabyo. Ibyo atari ibintu bya kera, ibyo ntibiva kuri twebwe, biva kuri mwe mu Imana ashaka kuba uba akora cyane hagati muri twebwe. Irindi rimwe atari kwihata kwacu, ariko ku kamaro kwizera. Ibi bintu binyiganyiga mu kwizera gusa, ntitutizeye ntibizigera bigenda. Tutegerezwa kwizera, tukizera nk'uko ibyanditswe bivuga, nuko gusa niho inzuzi z'amazi zoteba ziva mu nda zacu. Ntimubyumvire ko, ntimutangure kwimena umutwe, ntimutangure kwibaza ibizoba, ariko mwizere ko mwizere iby'Imana yavuze, hanyuma mubikoreshe nk'ibyanyugwanyu bwite. Urashobora gusoma imirongo myinshi mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, umurongo wa Bibiliya uzwi cyane mu isi yose, uri neza muri iki gice gikurikira, igice cya 37, ahavugwa amagufa agaruka akagira ubuzima. Imana nabyo yabigabye ko, Imana yaragabye kuri ibyo mbega byagenze gute? Mu kwinjiza mwemu muri ayo magufa, ni igice nyamukuru cyane gikomeye. Ezekiel 37 ahavugwayo ukuzuka k'ubwoko bwa Isirayeli, ariko imbere y'uko ubwoko bwa Isirayeli bushobora kuzuka, ishengero naryo ritegerezwa mu buryo bushasha kugirwa rizima, ritegerezwa guheraherezwa, ritegerezwa kuba ryiteguye, ryambaye neza nk'umugeni imbere ko rizamurwa mu bwiza. Twese dutegerezwa kuba turi mu guhuza kumezereza hamwe n'Imana n'ijambo ryayo hamwe n'igikorwa cyayo, kandi duhuza hamwe hagati muri twebwe bamwe ku bandi. Ibyo nivyo Imana yasezeranije, aho niyo Imana yasezeranije umugisha wayo. Ku murongo wa 4 muri Ezekiel 37 aravugwa, Ezekiel 37 umurongo wa 4 arongera arambare ati, vugira kuri aya magufa uyababare uti, yemwe magufa yumye, nimwumve ijambo ry'umwami ryoraho. Amen. Ubwa mbere haza ijambo ryoraho, hanyuma hakaza mwemu w'Imana. Nivyo twarabyumvise, mwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi, ariko nta kintu kimwe cyabaye muri Ibitanguriro 1:2. Hanyuma ijambo ry'Imana rifatana namwe mu w'Imana. Aho rero niho ibintu byose byafashe ishusho yabyo. Ubuzima bwose buragaragazwa, buri jambo ryose ryavuzwe n'Imana ryacitse igifatika cy'ukuri imbere y'amaso yayo. Haravugwa ibintu byari gaho, yarategetse ibintu biraza birashika. Mwe mu w'Imana yaherekeza ijambo ry'Imana, hanyuma akagaragaza ibyo Imana yari yavuze. Muri ubwo buryo nyene amasezerano, amasezerano usanga ijambo ry'Imana ayo twumviriza mw'iyi minsi ategerezwa kuba aherekezwa namwe mu w'Imana, atari ibyumviro bisa nk'aho Imana, ariko ategerezwa kuba aherekezwa n'ubushobozi bw'Imana bugira ijambo ry'Imana rizima. Murazi rimwe muri Tabernacle hari ibintu yavuga bikorana ko ku bijyanye n'impano,
kandi turabizi yuko ibyo bintu byose ni byiza biragororotse kuko hariho abantu benshi basizwe na mpwemu yera ariko bagahonyangira hasi ijambo ry'Imana batareka ngo babwirwe ikintu na kimwe. Turabibona mbere no mu mashengero haheze imyaka mike yagaragaza ukumanuka, bagaragaza uko imyifatiro myiza, abashiki bacu bakareka imisatsi yabo igakura, ibintu byose bigaragara neza imbere. Ariko nimba imbere mu mutima ata kintu na kimwe kimeze neza, ntaco biba bimaze kwitondera ko ibintu inyuma biba bimeze neza. Imishatsi miremire imaze iki? Ibyo bintu byose biba bimaze iki nimba imbere mu mutima ata kintu na kimwe kiri ku murongo? Tata Branham aravuga ati nimba ibintu byose biri imbere mu mutima, aho rero ni nako bizoramera inyuma, ni nako bizoramera mu bigaragara inyuma. Ariko iyo hagaragara yuko mu mashengero yo mu butumwa bwiza bwuzuye abashiki bacu bambara amapantaro mu makorale, ibintu byose bigasa nkaho umenga ni ibintu by'isi, hanyuma nubwo biri gukomega bahawe mwe mugera, hanyuma bakaba bazi neza ko bazora ubwiza bw'Imana. Igihe Tata Branham rero atabaye kuvuga ivyo bintu mu buryo butabura bukora nako abahomba aho umenga bariho kwanga ivyo bintu mu mutima, ukavuga ati none buriho ashaka kumbwira iki? Iyo mwemu igaragaza ijambo ry'Imana si mwemu w'Imana. Iyo ari mwemu w'Imana, aho rero bufatanye hamwe n'ijambo ry'Imana biba biri ngaho, nuko ijambo ry'Imana riba ritabura nk'inkota y'ubugibubiri. Ubufatanye n'Imana buba buri ngaho biciye ku ijambo no kuri mwemu. Ariko turashaka kwihweza, turashaka kuraba iri jambo ku muco w'Imana atari ku muco w'abandi. Uyu munsi Imana tuvugisha kandi tutagavye, birashoboka yuko ego mu myaka 10 yuko ibintu byose bitandukanye, ariko munyizere Imana izogaba kugira ngo haba ku bakiri bato haba ku basitama, Imana izogaba kugira ngo ikore ikintu c'ishingiro hagati muri twebwe no muri twebwe. Sinkeneye kuraba dukeneye kuraba ingene tuja, sishaka kuraba ukuntu tuja ingene mu mahorera, shaka kuraba ingene turaba ingene tugenda mu bumenyi no mu bundi, mu kubonesha no mu kundi. Sishaka kuba umuntu ariko araba ugusubira hasi ugubona, shaka kuba mu bantu bitegereza gutera imbere turaruka mu buryo bw'imwemu, kandi ivyo buryo bw'imwemu bizoza. Jewe sintize ko tumanuka, abashaka kumanuka bamanuke, ariko twe dushaka kugendana n'Imana, tutari n'Imana, kandi hamwe n'Imana tujya hejuru mu kubonesha no mu kundi no mu kuri no mu kundi. Ku murongo w'9 wo muri Ezekiel 37 aravugwa ngo maze arambarira ati vugira ku muyaga, vuga mwana w'umuntu, ubarire umuyaga utukuni ku mwami uhoraho agize, ngo ni muyaga uti ngwino mwamwemu ngwino, ati ngwino muve ku miyaga ine muhumekere kuri abo bishwe babe bazima. Umurongo w'10 nuko nca mvuga nk'uko ambariye nkemu impwemu zibinjiramo baba bazima, barabyuka barahagarara ari ingabo nyinshi cyane. Sinshaka kwinjira mu idonido muri ibi bintu by'inyigisho, ariko sinotungugwa sinotangazwa no kubona ibi bifatira ubwoko bwa Isirayeli butegereza gutanga ubuzima bwabo hanyuma bakinjira mu kuganza kw'imyaka igihumbi. Uko biri kose mwe mu w'Imana mwe mu w'ubuzima yinjiye muri bo, kandi barahagurutse ari abantu benshi, ishengero ryinshi. Ibyo Imana izokorana n'abandi b'Abisirayeli ne peut-il pas le faire avec le reste? Bega nishobora kubikorana n'abasigaye ishengero ariko kuri Isirayeli ngo nubwo igitigiri cyabo coba ari nk'isesero ryo ku kiyaga, ngo ni amasigarira niyo azokizwa. Ego bega ku ishengero bizogenda gute? Hasigaye abari kurushi gusa babizigirwa, abari kurushi abatiyumvikanisha cyangwa ngo bigaragaza ahantu ari hose, ariko bake abo Imana irangize nabo ishengero umugambi w'agakiza. Imana ikeneye abantu
ibihumbi 30 abantu 30 abantu 300 barahagije niba abantu bameze neza abantu 300 barahagije kugira ngo Imana isoze ibyo yasoje nko mu gihe cya Gideyoni abantu 300 si guhitamo kwawe si twebwe twamukunze niwe yadukunze si twebwe twamurondeye ariko niwe yaturondeye si twebwe twamurondeye twamutoye niwe yaturose ko tuzi ko yadukunze dushobora kumukunda n'umutima wacu wose. Hariho uwundi murongo wo mu Baroma twese tuzi neza uvuga urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu bice kuri Mpwemu Yera, si ukwigira cyangwa kumva tuhagijwe ariko ni kamere ubwako ka Yesu Kristo. Abaroma 5:5 Abaroma 5:5 ko kwizigira ni gutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na Mpwemu Yera twahawe. Amen. Muri Ezekiyeli twasomye yuko Imana yashaka kuduha umutima musha n'Impwemu musha, yashaka kuduha Mpwemu wayo. Hano tweretswe ingene ibyo bigenda. Ibyo byizigiro ntibitetereza, ukwizigira ntigutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na Mpwemu Yera twahawe. Byari bikwiye gusoma imirongo 2 cyangwa 30 ibanziriza uyu kubwo kwizera dufise gushikira imiro turimo y'ubuntu. Uko niko byanditswe hano ku murongo wa 2 ngo Abanyefeso Abaroma 2 umurongo wa 2 ngo yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu ubwo duhagazemo, kandi ngo tunezerezwa no kwizigira ngo nzobona ubwiza bw'Imana. Umurongo wa 3 kandi si ibyo byonyine ariko kandi tunezererwe n'amarushwa yacu, ko tuzi ko amarushwa yacu atera ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Umurongo wa 5 kwicuza ngo uko kwizigira ni gutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na Mpwemu Yera twahawe. Kimwe gikwega ikindi. Imero yacu iyo buntu idushikiriza Imana, igituzu caratabutse, amaraso y'umwana w'Imana ntiyamenetse kubw'ubusa ariko yinjiranye amaraso yiwe bwite ahera cyane mu ijuru kugira ngo ayatangire ku ntebe y'ubuntu, kugira ngo nk'umuherezi mukuru yizigirwa akore gushikaho uwa nyuma azohamagarirwa akongerwa ko hanyuma umugeni agashikira ugutungana kwiwe. Naho gusa niho ahaguruka rero nk'utuburanira hanyuma akaza kudusanganira nk'umukwe. Ako rero tukaba dufise ugushikira imero yacu turimo y'ubuntu bice mu kwizera Yesu Kristo, kandi twishimira ukwizigira ubuntu bw'Imana. Ariko ubuntu bw'Imana minsi yose bufatanye n'ubwiza bw'Imana. Niba twagiriye umwimenyerezo w'ubuntu bw'Imana, niba by'ukuri twagize uwo mwimenyerezo, aho rero tuzonagira umwimenyerezo w'ubwiza bwiwe, tuzobona ubwiza bwiwe. Haranditse ku murongo wa 3 mu Roma 5 ngo kandi si ibyo byonyine ariko tunanezererwa amarushwa yacu nayo. Nibyo kenshi turidodomba basi ni jewe y'ibintu bimeze nabi, iyo haje iminsi tatunezereza yasezeraniwe bose. Qui ne l'ont pas encore expérimenté, batarayibamwo bazoyigira kiretse umwami acagaruka vuba. Umurongo wa 5 mu Baroma 5 ngo mu 3 ukanditse ibyo nyene ariko tunezererwa n'amarushwa yacu, ko tuzi uko amarushwa atera ukwihangana. Haleluya! Nimba ari uko bimeze, aho rero turakeneye amarushwa.
Comment nous ne voulons pas les afflictions? ni gute tudashaka amarushwa? Pouvons-nous none ni gute obtenir rero la persévérance ko ou la nshobora patience kuronka ukwihangana dont no nous avons gushishikara besoin ibyo pour dukeneye expérimenter les kugira ngo dernières promesses de Dieu? tugire S'il nous turimo manque ibimenyetso un mu maillon masezerano de la chaîne, non. ya nyuma y'Imana, niba tubuze ipfundo nous a kubo été dit dans la munyororo parole de Dieu. byose twabibwiwe Vous me dites ku ce que Dieu a oublié. mu ijambo ry'Imana. Mbega mwumvira icyo Imana A yibagiye? été éclairé. buri kantu Chaque kose enseignement est là. karamuritswe ko Chaque karavuga ko connaissance. buri bumenyi bwose Tout est là buri dans la nyigisho parole yose de biri Dieu. ngaha mu ijambo Est-ce que Dieu ry'Imana. l'a oublié? Ni iki Imana yibagiye? Oui, il a oublié nos péchés. Ego yibagiye ibyaha les byacu, avait jetés yabitaye dans la mer de mu l'oubli. kiyaga Alléluia. cyo kwibagiranwa. Oui, Haleluya. c'est ainsi que c'est Ego écrit. uko ariko byanditswe. Verset 3. Umurongo wa Parce que gatatu nous savons ngo que l'affliction kandi produit la tuzi yuko amarushwa nayo atera ukwihangana. Umurongo wa kane, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa, dans l'épreuve, kudatsindwa no kugeragezwa, no kugeragezwa kugatera kwizera ibitaraba. nous devons persévérer. Tugerageza kwihangana no gushishikara mu bigeragezo. Ibintu byose byoshika, agakiza kacu ntikavana n'ibintu bica muri bino bintu. Agakiza kacu gahoraho kandi tuzoba ibihe bidashira n'umwami ko twahawe ubugingo budashira. Bashaka kandi ko turirimba twese indirimbo ngo nahumanuwe ugutsindwa kwanje, hanyuma kwerezo y'igitero akajambo kavuga ngo ego ndizera, ego ndizera, ego ndizera umwana w'Imana bihoraho. Murazi kubera yuko dufata ibyanditswe tukabifata mu buryo butumbereye kuko umwana w'Imana ahoraho. Nta murongo n'umwe wa Bibiliya uvuga yuko ngo umwana ahoraho, ahubwo niko iyo ndirimbo yavuga, ahubwo ibyanditswe biravuga ngo ni umwana wanje uyu munsi nakubyaye uyu munsi. Iyo jenda yirihimba iyo ndirimbo ndirimbo mu buryo butandukanye ngo mu mwana w'ubwiza w'Imana. Simvuga ngo umwana w'Imana ahoraho, ni mu mwana w'ubwiza w'Imana. Ibyo rero ni by'ukuri byose ko biri. Turashaka ibyanditswe byera tukabivuga mu buryo butumerereza. Iyo bivuga ngo data ahoraho tuvuga amene kuri ibyo. Iyo bivuze ngo umwana twamuhawe tuvuga amina. Iyo avuze ngo ni data uw'amahoro w'amahoro ni amene. Iyo ibyanditswe bivuga ngo data ahoraho tuvuga amina, hose tuvuga amina. Ariko gusa iyo tubisanga mu byanditswe byera, iyo tubisanga mu byanditswe byera nta amina tuvuga, kubera ko tuvuga amina kugira ngo abantu kubera ko tuvuga amina ku bintu abantu bishiriyeho. Narabivuze ejo ku mugoroba no kwibuka kwanje niko kiri kwiza kugira ngo ndabyibuke. Iyo nasoma ubwo bumwe ngo bw'ubutunzi ngo bw'Imana, ni byiza ko abantu bamenya ibintu nk'ibyo. Ni gute muri raporo ya buri kwezi y'umuvugabutumwa azwi cyane mu isi yose wo mu kinyejana cya 20 hashobora kuba hari ibintu biraba ubutatu, hanyuma hakabaho ibintu baguramwo bikomeye nkaho ntigeze kubibona ngo ndabyumve cyangwa ndabisome gushika uyu munsi. Hanyuma bagasobanura yuko ngo ubutatu bw'Imana ngo bugira ubumwe bw'ubutunzi, ngo ubutunzi bushizwe hamwe birateye ubwoba. None bega hano twabwiwe iki si guca urubanza, ariko ni ukuraba gusa ibintu ku buntu Imana yatugiriye. Abantu bose bajanye inzira yagutse, banize inyigisho. Ninde azi aho ibyo bintu byagiye kugwiragirizwa? Ntibanazi ko ari ubumenyi bubi bafise ku Mana, babatiza nabi, bafise inyigisho zibi ku Mana, hanyuma bakiyumvira yuko bafise gahunda zikomeye hano ku isi z'Imana. Oya, Imana ifite ijambo ryayo. Ijambo ryayo ibaye muri twebwe, Imana iri muri twebwe. Imana ntishobora kugenda ngirenga ijambo ryayo. Imana kandi ntizigira na rimwe yimenyekanisha kuri gahunda z'abantu. Ifise gahunda zayo, tugomba gushigwa muri izo gahunda zayo. Baroma 5:5 irindi rimwe ngo kwizigira ntigutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasotswe hose mu mitima yacu na mwemu yera twahawe. Amen. Urukundo rw'Imana rutunganye kandi rwera, rutaraba urukundo runezeranwa n'ukuri, nk'uko twese dushobora kubisoma mu Bikorinto ba mbere 13 n'indi mirongo. Mu Baroma 8:14 haravugwa, dusangayo naho ijambo rizwi cyane ngo kuko abarongorwa na mwemu w'Imana bose
sont fils de Dieu. nibo bana b'Imana, nibo bana b'Imana. Ni mu Baroma 8:14 umurongo wa 15. Kuko mutahawe mwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, Vous soyez encore dans la crainte ou la peur. Mais vous avez reçu l'esprit ariko mwahawe mwemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo crions aba data. plus de servitude. Ngo nta bugurano. Mwarabyumvise ejo ku mugoroba muri Tabernacle avuga ngo hariho abatwazi igitugu ahantu hose. Naribwiye ati ari papa i Vatikano, ariko hari amajana n'ibihumbi by'udupapa duto duto ahantu hose. Imana tugira ubuntu kugira ngo tumenye bukuru bumwe gusa n'ubukuru bw'ijambo kuri twebwe. Nta muntu n'umwe hano ku isi afise bukuru bubasha runaka. Hari ububasha bw'Imana bumwe gusa, ububasha ubwo twahawe n'Imana biciye ku ijambo, biciye kuri mwemu w'Imana. Nta muntu n'umwe afise ikintu avuga. Mbere muri Tabernacle yazanye gusa ijambo gusa. Ni muri ibyo niho harimwo ububasha. Nibyo ububasha bwari mu kuba yuko yari yagenewe, yari yashizweho n'Imana ngo azane ijambo ryo muri kino gihe. Mwese mwarabibonye igihe iriya filime yagaragazwa, yari hano, yari ngaho atawe intege afise, akavuga ati ndindiriye ikintu, hanyuma ndindiriye bigashika. Uko niko turi, atantege atankomeze, ariko tugira icizere Imana, atari twebwe ubwacu, tugira icizere Imana kugira ngo ibintu byose abikora. Yaba gusa twoshe gusenga uyu munsi kugira ngo tubone guhishurwa imbere y'Imana, atari mu kuba nk'abagurano. Encore le verset 15. Munyemere sure gusoma umurongo wa 15. Uko mutahawe mwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya. Mbega ni bangahe batinya ibi, bagatinya biriya, bagatinya urukundo rwirukana ubwoba ni mu rukundo hari ukwizigira. Dans l'amour, il y a la foi. Mu rukundo hari ukwizera. Mu rukundo hari ibintu byose Imana yadusezeranije, ni ibyamwa bya mwemu. Aho rero ntidushaka kureka ngo dusubizwe mu buja, nimube mu kutinya. Oya, ntitubikeneye. Mu kwizigira, ni mu kwizigira niwo umunsi tugomba kuza ku Mana. Mu gutinya, mu kubaha. Ego hariho gutandukanya. Ntituza mu gutinya mu kugira ubwoba, ariko tuza mu gutinya ko kubaha kwera niko twigaragaza imbere y'Imana. Tukaza mu kwizera, hanyuma tukaza dufite ibyizigiro, kuko ntitwahawe imwemu y'ubuja, ariko twahawe imwemu iduhindura abana. Uko rero mu buryo bukwiriye dushobora gusemberera ku Mana yacu, Data wacu wo mu ijuru, kuko yatugize abahungu biwe n'abakobwa biwe. Haranditse ku murongo wa 16 mu Baroma 8 ngo mwemu ubwiwe abwirikanya n'imwemu yacu, ari cabona yuko turi abana b'Imana. Amina. Inaya mwemu w'Imana ishingira imwemu yacu yuko twacitse abana b'Imana. Kuko mbega Tabernacle yavuze gute? Ngo nta kintu na kimwe twakoze kugira ngo tuze hano mu isi ngo tuyivukiremo. Nta kintu na kimwe twanakoze kugira ngo tuvuke ubwa kabiri ku bw'ibyizigiro bizima. Amen. Byose biri umugambi w'Imana. Twashizwe muri uwo mugambi w'Imana. Ndashima cyane yuko ntavutse gusa mu inosi, ariko nshima ko nakuwe mw'isi, ko navutse byawe n'Imana, naho ubugingo budashira. Mwemu w'Imana akaba ashinga intahe yuko nacitse umwana w'Imana. Aho rero isi yose itembe, nta kintu na kimwe bizohindukira uko miri. Nimwizere yuko ari ububasha no ku isi ngo ushobora guhindura umugambi w'Imana, guhindura ubusa umugambi w'Imana. Ububasha nk'ubwo ntibubaho. Satani ari kure kuba yoba ushobora byose. Uwumvira ko Satani ashobora byose, yitiranije Imana. Satani hari imwe gusa ishobora byose, izi byose kandi iba hose, ni Imana.
Les limites de Satan. Uburimbi bwa Satani aho Satani agarukira mu bikorwa byiwe byamaze gucibwa umunsi umwe uko biri kose bizocibwa urubanza burundu azocibwa urubanza burundu umwami rero ntazokeneye kumwitwararika Mikaya arazomwitwararika umwami yaramunesheje kandi intsinzi yiwe ni gwacu mu gihe muri ico gihe umwami wacu yaravuze ngo umuganwa w'ino si yamaze gucibwa urubanza kandi yaciwe urubanza twebwe twarabohowe yaciwe urubanza twe turabidegembya Imana ntiyitwararitse ido n'ido ry'ibintu ariko yakoze neza ku mutima w'ico kibazo kandi yari cyo kibazo c'ibyaha byose n'ibigabiro byose ego twe gusa twabaye twabiguyemo gusa iby'uko twari twagenewe kuba abahungu n'abakobwa b'Imana mbere ko isi iremwa amajambo ya nyuma ibintu byose byanditswe hano ni ibintu by'igitangaza gusa some umurongo wa 10:8 ngo ariko ko turi abana bayo turi abaragwa b'Imana turabagaraganwa na Kristo rimwe namba tubazanywa nawe ngo tubone guhanwa nawe umubabaro si ibintu byanje umubabaro si ikintu nkunda si ibintu byanje hariho kumbura abandi bameze nkanje ariko umubabaro nawo ugize umugabane muri binyene Imana ntizigira idushirako ibintu tudashobora kwihanganira twabyumvise ejo nimba duhoza n'umwami aho rero ingogo ibahutse Metabrinama yavuze ijambo kurindi ati ingogo ingada iba ihwahutse nk'ibaba ariko rimwe tuba twumva duhatwa hano na hariya rero ni kubera twebwe nyene ni kubera yuko tutarahoza buryo bwuzuye n'umwami nimba duhuza byuzuye n'umwami nimba twegera imbere ku ntambuko imwe ku muvuduko umwe n'umwami byose bigenda neza umwami abiduhe umwami abiduhe twese kandi atugire uyu munsi aduhe gushikira pour simplement élever la voix byuzuye ibi kugira ngo tuduze ijwi ryacu kuko imitima yacu dusuke kubwira Imana aho rero turiyumva ngo umugisha wayo nawo umanuka kuri twebwe twabivuze inshuro nyinshi Imana iratuvugisha bice ku butumwa kandi bice no ku ijambo kandi mu masengesho natwe tuvugisha Imana kandi umwami aturugira umugisha wiwe uyu munsi de manière volontaire nous n'avons pas voulu prendre tutabishaka ntitwashatse gufata umwanya munini kuko bamwe muri twebwe bashobora guhura n'ibintu by'urushana mu nzira basubira inyuma niyumvire ku ijambo ibyo umwami Imana yavuze byanje mu byizigiro byanje ngo igihe isi n'ijuru bizoba bigihari ugutera ukwiba ukwimbura ubushuhe ubukanye urushana ijoro umunsi ntibizigira bihagarara buri jambo ryose ry'Imana ni kandi biguma ari ry'ukuri aho rero nitwidodombe nimba tuguye mu rushana rumeze nabi tuvuge gusa tuti mwami ijambo ryawe ry'ukuri mu maso yacu ego mbega twabikora kwiki ego nivyo yavuze mu ijambo ryayo kandi ivyo bigomba uko nyene igihe cyose ibihe biba bihari ego mu bwo buryo busanzwe umwami aduzigire twese mu buryo bwuzuye amen mwegere imbere dushobore gusengera hamwe turi imbere y'Imana Metabrinama yaravuze ngo igicaniro ngo giriko amarira ahubwo kiriko amashugwe ahubwo tuze twebwe ngo dushimire Imana kugira ngo dusenge ijambo ryayo twaribwiwe kandi turashima cyane pouvons-nous chanter mbega ndibo twaririmba niyihe naratunganirijwe ibyo natsindwamwo nabyo turirimbe twese hamwe nahumanuwe ku byanatsindwamwo ndi mu munezero nzomuhimbaza ibihe bidashira we umukiza mfise amahoro n'uburuhukiro kuko amaraso yatwikiriye ibyari bidebereye jewe ego ndizera umutima wanje wose umukiza wanje ego ndizera ndizera umwana w'Imana w'ubwiza amen.